Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Ndabaramukije cyane rwose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Yesu abahezagire aho muherere hose muri za mpande zine z'isi. Imana nyene amahoro ibagirire neza, Imana y'urukundo umuntu wese imugirire neza ahereye hose. Kugira neza kw'Imana kugushike ko mukundwa muri rya kiganiro iteguriye Yesu araje, ikiganiro kikwibutsa ko Yesu Kristo azogaruka. Yesu azogaruka bakundwa. None rero umuntu wese yitegurire kugaruka kwa Yesu. Umuntu wese ashira umutima ko azova mu isi, ashira umutima ko kuva mu isi kwiwe. Nzova mu isi gute? Nzojahe? Daga twari dukwiye kuja turibaza ibi bintu. Naho Shatani yibagiza abantu, tuzova mu isi, tuzojahe? Inyuma y'isi yo kuva mu isi tuzojahe? Ntiducurike umutima ku by'isi, ntiducurike umutima kuba ku isi, ariko umuntu avuga ati nzojahe inyuma y'ubuzima bwo mu isi. Turondere kuzoja mu bwami bw'Imana. Imana ibahezagire kandi ibahe umugisha. Muri kumwe Ndayizeye Albert isanzwe ndabategurira kino kiganiro. Dusome rero kuvayo igice c'9 ku murongo wa 19. Enda none tuma gucuza inka zawe n'ibitungwa n'ibyufise byose biri mu gahinga, kuko urubura ruzonyukura umuntu wese canke igitunzwe cose bizosangwa mu gahinga bitugamye bizopfa. Nukutinya ijambo ry'Uhoraho wo mu basavyi ba Farawo ahungishiriza abantu biwe n'ivyo atunze mu mazu. Ariko uneje ku ijambo ry'Uhoraho abirekera ahantu n'ivyo atunze mu gahinga birapfa. Imana idutabare, Imana idutabare bakundwa. N'iri jambo ry'Imana twumvise. Abantu benshi barazi inkuru za Farawo, ingene yagiriye n'Abisirayeli, ingene banishe bigashika ku Mana, umuntu ugashika ku Mana, Imana ikaba ngo ndumvise umuntu ihonje kubakura muri Egiputa. Kubakura ntivyoroshe, kuva muri Egiputa Mose ntivyoroshe, habaye ibikorwa bikomeye cyane. Farawo yagagwaranana, Imana irarekura ibihano. Imana idutabare kuko gukomantaza umutima kwa Farawo. Farawo akomantaza umutima cyane. Imana igumire kurira ibyago mu gihugu. Hamwe haba amazi acika amaraso, ahandi bikarya abantu, ahandi bikere bikizura mu mazu y'abantu, ahandi hagapfa imfura zose. Aha rero tubona ngo Imana irekura urubura, ariko Farawo aguma akomantaza umutima. N'iri jambo rero Imana yanshize mu mutima wanje ngo hungisha ibyawe ntukine kumburi ntuzopfe. Hungisha ibyawe ntuzopfe, ureke gukina kumburi y'Imana. Imana idutabare. Hungisha ibyawe ntuzopfe, ureke gukina kumburi, kuko ariko arakina kumburi bazopfa. Aha rero turabona ngo Mose arabwira Fati, Imana ni nyarukundo, aba Farawo ariko abuza abantu kwaje kwisi, ariko Imana igaguma mwinginga imurungikira amajamba muburira mugabo ntiyumve. Hungisha ibyawe, nutabihungisha biri mu gahinga byose bizopfa, n'abantu bawe bose bazopfa. Ariko abatanyeneje kumburi bakabihungisha barakize.
abataneneje ariko abaneneje bose barapfuye n'ibyabo birapfa. Imana idutabare. Hungisha ibyawe mukundwa muri Yesu Kristo, ureke gukina kumbura ntuzopfe. Imana idutabare. Turavuga ubutumwa abantu akafata ibisanzwe bagakina kumbura, ariko rindira. Turabwira abantu ngo bihane bapfa mu byaha bagakina kumburi nibisanzwe, bakaneneza kumburi. Iri jambo ryo kuneneza, gufata ibisanzwe, gutaha agaciro ijambo ry'Imana. Amen. Ngomba nkubwire, reka kuneneza ijambo ry'Imana, reka gufata ibisanzwe ijambo ry'Imana, kuko Imana ntikina, Imana ntibesha. Ikivuze Imana iragishitsa. Imana Yesu yavuze ngo nzogaruka kubajana, hasigaye igihe gito abisi ntibakimbona. Ibyo ni ibintu byavuze na Yesu Kristo, kandi Yesu ategerezwa gushitsa icyo yavuze. Imana idutabare. Hunga mukundwa, mu gahinga ni habi. Abantu benshi bere mu gahinga kandi mu ishengero ry'Imana babaye mu gahinga hari tiro, mu gahinga hari ubunebwe, mu gahinga nukuvuga mu gahinga nta cyiza kiri mu gahinga. Imana idutabare. Hungisha ibyawe mukundwa, hungisha ururimi rwawe uruhungishize muri Yesu Kristo, kuko Yesu niyasanzwe mu majambo mabi uzopfa. Hungisha umubiri wawe uhungishize muri Yesu Kristo, kuko Yesu niyasanzwe umubiri wawe uri mu isi, ibyifuzo biri mu isi, ibyifuzo byawe, kamere yawe iri mu ishari, iri mu rwanko, uzopfa. Imana idutabare. Hungishiriza ibyawe muri Yesu Kristo. Niki gihe cyo kwiyimana, niki gihe cyo gutakambira Imana, niki gihe cyo kwegera Imana. Umuntu akisuka imbere y'Imana, umuntu akinginga Imana kugira ngo imurinde gupfa. Ntitwari dukwiye kuneneza kwimbure itubwira ko umunyabyaha azopfa. Ntitwari dukwiye kuneneza kurimbure itubwira ko umuntu atihana azopfa. Muri Zaburi igice 7:12-13 ngo Imana, umuntu atihana, Imana ifashe isoko inkota yiteguriye kumwica. Umva aravuga ngo niterabwoba, ngo namajambo yiterabwoba. Nimba ari amajambo yiterabwoba, si twebwe tuyavuze, ni Imana yavuze. Ukora ibyaha ubizi, ugume mu byaha ubizi, unenetse kumbura ubizi, si iterabwoba. Si twe twabivuze, turiko tuvuga ibyavuzwe, turiko tukwibutsa ibyavuzwe. Ni Imana yavuze. Ukengereye Imana, ukengere uneneza ku ijambo ry'Imana neza, ariko iherezo uzopfa nabi, iherezo uzoja muri Gehinomu. Ariko nje kukubwira, igarure mukundwa, igarure, uhungire muri Yesu Kristo, uhunge ibyago bigira bize, wihishe muri Yesu Kristo, unyegere muri Yesu Kristo, kugira ngo Yesu niyaza guhana ntuzobemwo. Imana idutabare. Hunga inzige zizobarya, Uhoraho ariko arasemerera. Hunga inzige zizobarya, Uhoraho ariko arasemerera. Gwaruka inzige zizobarya, Uhoraho ariko arasemerera. Bicanyi mwe inzige zizobarya, Uhoraho ariko arasemerera. Basuma mwe inzige zizobarya, Uhoraho ariko arasemerera. Imana idutabare. Umuntu wese ahungiye muri Yesu Kristo, mu nzu y'Imana, kuko abantu bataneneje kuri Farawo, abataneneje barakize. Abafashe imburi nka nkama, abafashe imburi ko ari y'ukuri, bagatinya Imana ikivuze, bakubaha Imana, barakize, n'ibyabo byarakize. Ariko abaneneje barapfuye, abaneneje n'ibyabo byarapfuye.
kubera kuniniza, kubera gufata ibisanzwe, kubera kugayana, kubera gukengera, kubera gutitaho, kubera gudaha agaciro. Imana idutabara. Hari abantu ijambo ry'Imana umenga ntibisanzwe, hari abantu kwihana kuva mu byaha umenga ntacyo bimaze, umenga ntibisanzwe, birakengeretse, biragayitse. Imana idutabara, ariko ntibigayitse. Rindira gatoya mugenzi, wamwigeme wifata ibisanzwe, wigire uko wishakiye, wihindagure, wigire maraya, nawe umusore nuko nyene, nawe umugabo nuko nyene, nawe umukristo nuko nyene, nawe umuntu nuko nyene, wigire uko ushatse, ukora ibyawe uko ushatse, nta kivugo. Ariko rindira umunsi umwe, hariho umunsi umwe uzokwishura ibyo uri kurakora. Hariho umunsi umwe, Imana idutabara, hariho umunsi umwe umunezero ufise ahuri ibyo uri kurakora unezerewe, bitukisha Imana, bibabaza Imana. Hariho umunsi umwe Imana izoza ukazokwishura agahinda, ukaja mu mababaro, ukaja mu magorwa. Ariko nari ndakwinginga, hindura, ugamisha ibyawe muri Yesu Kristo. Hindukira wugame muri Yesu, wipfuke amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo uhunge ibyago Imana igiye kurekura. Bakundwa n'aya majambo y'Imana, tuneneze kumburi mukundwa, ugamisha ibyawe, ureke kuniniza kumburi, ntuzopfe. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Hungira muri Yesu Kristo, hungira muri Yesu Kristo. Reka gukina kumburi kubwira ngo uve mu byaha, reka gukina kumburi kubwira ngo hebe ibyo byaha, reka gukina kumburi kubwira ngo ihane ibyo byaha. Uhunge, wemere, emerera Yesu, emera Yesu ariko arakwinginga. Imana ibahezagire kandi ibahe umugisha. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe nyakubahwa. Urakoze uhezagira abantu bawe, uhezagira ishengero ryawe, uhezagira abumva ijambo ryawe, kandi ugendere n'abantu bawe batumva ijambo ryawe, ubinginge, ubagarukane, ubehendahende, kuko umunyarukundo. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera.